Ndakuramukije nshuti yanje muri Kristo Yesu. Twongeye kugirirwa ubuntu n'Uhoraho Imana yacu bwo kumva amajambo aduhindura, amajambo adukomeza, amajambo aduha ubuzima, amajambo yomorora ibikomere, amajambo aremesha uburwayi, amajambo aremesha uremerewe, amajambo ashobora kugukora ko ya migozi yari igufoshe, amajambo ashobora kukuremura vya bindi vyari bikuremereye. Mwibutse ko ijambo ry'Imana ni umuti uvura, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana novuga iyo turibuze nta buzima twogira. Rero uyu mwanya twongeye kugirirwa ubuntu yuko twumva aya majambo biciye mu kiganiro ubuzima buhindutse. Tukoma turabiri hamwe amajambo y'Imana dusanga mu gitabo c'Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 31 hatubwira ngo nuko Imana yihweza ivyo yaremwe vyose kandi vyari vyiza cyane, buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatandatu. Reka unyemerere aya majambo tuyamatanye n'amajambo Paulo yandikira ishengero ry'Efeso igice ca kabiri ku murongo w'10 havuga ngo kuko turi ibiremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Aya majambo ndakuzaniye uyu munsi, sinzi ibihe agusanzemwo, sinzi ibihe ariko urabamwo, sinzi ubuzima uriko urabamwo uyu munsi, sinzi ibintu biko birakubako haba kuri wewe, ku kazi, mu muryango, mu bavukanyi, sinzi ibihe ariko urabamwo, ariko ndakujaniye ijambo rikubwira ngo imbere y'Imana uri w'agaciro kuko uriho kubw'inyungu yayo. Ijambo dusanga mu gitabo c'Itanguriro, Bibiliya yatubwiye ngo nuko Imana yihweza ivyo yaremye. Byari vyiza cyane. Mu biremwa Imana yaremye vyiza wewe urimo. Mu biremwa Imana yaremye vyiza wibuze akaziranenge wewe urimo. Wumve ko imbere y'Imana uri mwiza, imbere y'Imana uri uw'agaciro, imbere y'Imana uri novuga ufise agaciro ntayegayezwa. Imana yihweza ivyo yaremye ibona ko ari vyiza. Uriyo kubw'umugambi w'Imana, uriyo kubw'iki Imana yakuremeye kandi uri mwiza. Paulo acayongera akatwibutsa ngo kuko turi ibiremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Uri gikoresho kizima. Kristo Yesu waremewe muri Kristo Yesu kugira ngo ukore ibikorwa vyiza ivyo Imana yateguye kera ngo bigenderemo. Mwene data, hari igikorwa Uhoraho yateguye kera ku buzima bwawe yifuza kugendera mu uyu munsi. Hari ubuzima Imana yateguye kera kuri wewe yifuza kugendera mu uyu munsi. Imana cibwira Yeremiya imubwira ngo yega Yeremiya ukwiriye uzoga mu nda kwa mama wawe unarinda kuzi kandi unanaragutoranije. Dawudi yongera yandika mu gitabo ca Zaburi igice 127 ku murongo wa 3 avuga ngo abana ngo ningabire Uhoraho atanga ngo n'imbuto n'imbuto zo mu nda n'umugisha. Wumve ko wewe uri ingabire Uhoraho yatanze ku muryango wawe, uri ingabire Uhoraho yatanze ku gihugu cyawe, uri ingabire Uhoraho yatanze mu kibano cyawe, uri ingabire Uhoraho yatanze ku iryo shuri kurigako, uri ingabire Uhoraho yatanze aho hantu uri kurakorera. Uri w'agaciro imbere y'Imana. Mwene data, rero hambavu yuko Uhoraho yagushizeho nk'igikoresho yiteze gukoresha kugira ngo ashitse ico yavuze kera, ashitse ico yateguye kera, ashitse ico yagambiriye kera, hari ubuzima akwifuzamwo, hari ubuzima akwifuzamwo, hari uko yifuza kumera, hari uko yifuza kubaho, hari uko yifuza kuvuga. Nta Paulo aca twibutsa rero uko turi ibikoremwa vyayo. Mwindeta uri kiremwa c'Imana, ntukwiye kuvuga nk'abandi, ntukwiye gukora nk'abandi, ntukwiye kubaho nk'abandi. Hari ibihe bikwiye kukuranga bigaragaza ko uri kiremwa c'Imana. Hari ibihe bikwiye kukuranga bikugaragaza ko ubuntu bw'Imana
hari ibyo bikwiye kukuranga bikugaragaza ko kuri umuntu w'Imana, kuri igikoresho c'Imana yashizeho muri iki gihe nyene kugira ngo ucike umugisha ku muryango, ucike umugisha ku gihugu, ucike umugisha ku kibana, ucike umugisha muri abo mukorana, ucike umugisha aho wiga, ucike umugisha aho hose ugendagendera. Mwene data, imbere yuko tuvuga ubu buzima biradusaba ko bwa mbere tuba twarakiriye Kristo Yesu mu buzima bwacu kugira ngo bikunde ducike igikoresho kizima cy'icyubahiro kigiriranye n'icyo ikimazi. Sinzi aho uhagaze uyu munsi kurumva aya majambo, ukomeze uyu munsi kurumva aya majambo, warahereje ubuzima bwawe Kristo? Uyu munsi ni Kristo ariko araganza ubuzima bwawe? Mwene data, nimba waramaze guhereza ubuzima bwawe Kristo, uri igikoresho ciwe. Hari icyo Imana yakuremeye. Nturiho kubwe impuhwe z'abavyeyi bakwifuza, nturiho kubw'ikibano cyari kigutegereje. Oya, uriho kubw'umugambi Imana yashize ku buzima bwawe, uriho kubw'ikintu Imana ikwifuzako. Rero uyu munsi haguruka, uyu munsi shikama, kuko Uhoraho ayiteze kugukoresha icyo yakuremeye kera kugira ngo ukigenderemo, uri w'agaciro imbere y'Imana. Ntiwemerere ko ikibano kikwita utari we. Ntiwemerere ko ibihe uri kurabamwo, ibikomere uri kurabamwo, ubuzima bubi uri kurabamwo bukugira uwo Imana itakugize. Uri w'agaciro imbere y'Imana. Nawe niba utaraheza ubuzima bwawe Kristo, birakunda uyu munsi aguteze ibiganza. Yaciye avuga ngo erega Kristo ataraza urupfu rwoza. Rero mwene data, biracyakunda guhereza ubuzima bwawe Kristo kugira ngo muri iki gihe cyawe uriko urabaho ku isi ube nk'igikoresho Uhoraho Imana yaremye kugira ngo ubere umugisha abandi, ube igikoresho kidasanzwe ku bandi, ariko kandi n'inyuma y'ubuzima ngo uhabwe ubugingo budashira. Rero urashobora gukora icyo gikorwa wisunze novuga lien iri munsi y'ubu butumwa uri kurumva, canke ugakurikirana chaîne canke urubuga rwa God's Kingdom, tukagutunganiriza tukagufasha kugira ngo nawe ube mu gitigiri cy'abatoranijwe. Kristo Yesu aragukunda, Kristo Yesu arakubabaye, Kristo Yesu arakwitwararika. Warahezagiwe, wagiriwe ubuntu kuko uri igikoresho c'Imana yateguye kera kugira ngo ikoreshe muri iki gihe. Uhoraho aguhezagire cyane.